mumfashe tubanze dukeze banyakubahwa Buramatari baheruka kugenwa mu ndwi iheze ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 rwarongore intara 5 zigize igihugu cy'u Burundi. Ndongozi cyane mwebwe wa Buramatari wa undati ntawurekura iciza yafashe. Ico ciza twamaze gufata bandanirizaho. Banyakubahwa ndongozi muri ngaho duhereye umunyabanga ntayigayezwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, intwazangabo z'abajenero duhereye ku nyakubahwa Shegera c'umugenduzi mukuru w'Inyamiramabi na nyakubahwa arongoye ubugenduzi bw'ubushikiranganji bwa Buramatari baheruka kwizihirwa n'icubahiro w'igihugu cacu c'Uburundi. Nyakubahwa mwese muri ngaho mwese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Nagomba imbere ya vyose munkundire twongere gukengurukira Imana mushobora vyose yaduhaye kuramuka tugihema umwuka w'abazima ikadushoboza gushika muri kino kibanza. Nihabwe icubahiro imyaka yose. Niteka ntangere rero ryo kuba kumwe namwe muri kino kibanza ciza baduteguriye kuri uyu munsi aho turamutse dukorana kugira turabire hamwe ingene tugiye gutunganya ivyerekeye intwaro hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu nk'uko bitekanijwe n'ibwirizwa nimero 1/5 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 bigenga indinganizo nshasha y'intwaro mu ntara n'amakomine bigize Uburundi. Nashaka munkundire mumfashe tubanze dukeze banyakubahwa Buramatari baheruka kugenwa mu ndwi iheze ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 rwarongore intara 5 zigize igihugu cy'u Burundi. N'iteka rero batewe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi jewe Major Vice Ndayishimiye bakeze kuko nibanga ridasanzwe baraye bahawe. Twongere dukeze n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine baraye bizigiwe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bahejeje kwerekana ubumenyi n'ubushobozi mu byo bagiye kuzezwa. Nabo nyene mufashe twakomera amashyi. Rero mugenwe mu bihe bidasanzwe mu vyerekeye uburongozi bw'igihugu cacu. Ntimugiye kuba indongozi zisanzwe, mugabo mugiye kwereka abarundi ishusho nshasha y'intwaro mu Burundi nk'uko bitekanijwe n'amategeko n'amabwiriza. Nagomba kandi munkundire dukengurukire banyakubahwa Buramatari bari bamaze imyaka 5 barongoye intara co kimwe na maire de la ville co kimwe na bamusitanteri bariko barasoza ikiringo cabo. Barakoze birashimwa. Barakoze ibikorwa bihambaye mu myaka 5 irangiye kuko bafashije mbere bimwe biboneka mu gushika
kuri izi mpinduka tugezeko: umutekano, amahoro, iterambere ry'abenegihugu tugezeko uno munsi barafise mu ruhara rudasanzwe, co kimwe n'inyamiramabi. Gashinguracumu n'amatora duheruka gukora mu mahoro n'umutekano ntangere. Mukomere Imana ashimisha. Babanditi n'agakacira baracakira, gakacira baracakira, mubongera amashi. Imbere y'amatora, mu matora nyezina n'inyuma y'amatora n'amahoro n'umutekano. Ibyo tubikesha ubwira n'ubwitonzi n'ubukerebutsi bw'abari barongoye amakomine, intara n'inyamiramabi. Uno munsi rero indongozi cyane cyane mwe baburamatari, indongozi cyane cyane mwebwe baburamatari, wa wundi ati ntawurekura iciza yafashe. Ico ciza twamaze gufata bandanirizaho, ntihagire usubira inyuma, kuko nta numwe muri twese ari kirenge. Kirenge n'uco gisubira inyuma. Civugo kimaze imyaka kuva mu mwaka wa 2005 gushika uno munsi, civugo ni songa mbere. Ni songa mbere, ukuvuga umwe wese araba ingene ahari uno munsi intara bagushikirije rumizero prize zabaye ku munsi wa gatanu, sivyo? Bijya babahaye ivyo vyiza birimo vyose bibabere umushinge, ibe fondation yanyu kugira ibindi bishe biguma bikurikira. Mugabo cyane cyane ikijanye n'amahoro n'umutekano tidusubire. Nagomba twibukanye ingingo ya 33 y'ibwirizwa nimero 1 agakwego gusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2025 rihindura ibwirizwa inimero 1 agakwego gusa 9 ryo kuwa 13 munyonyo umwaka wa 2020 ritunganya intwaro mu gihugu. Baburamatari mwe, reka ndabasomere mugo muzobandanye muyikurikira ko novuga ko ibijanye n'intwaro mu gihugu niyo bitako article pivot 33 ivuga ngo buramatari w'intara niwe aserukira urwego nshingwabikorwa wa leta mu ntara, akaba ariwe atwara akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta burangurirwa mu ntara arongoye, ukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganji ukukira. Ziko byumvikana, buramatari niwe mpuzabikorwa ibikubisata byose vya leta bikorera mu ntara. Iyi article isomye neza ucubona ko vya bindi bahora bavuga ati buramatari n'uwaserukira umukuru w'igihugu, musha mwumva neza ukungene bimeze. Nta gikorwa na kimwe cesha kwa buramatari kibera mu ntara. Kuvuga abenegihugu yanse ko batera imbere, tuzobaza buramatari we wagiye. Dusanze ubukene bwateye abenegihugu tuzokubaza vyagenze gute, umutekano udakwiye tuzokubaza, uburimyi n'ubworozi tuzokubaza, ibidukikije bimeze gute, amagara y'abantu turi dogiteri mugabo n'impuzabikorwa ibikorwa byose bira mu ntara.
byumvikana ko iri bwirizwa ryatomoye neza ukungene ibikorwa bigiye kubandanya bikorwa. Ibwirizwa rishasha riza ryisunga ayandi mabwirizwa atunganya intwaro. Iki nico batera ubwoba yamara tuzoba turi kumwe n'abenegihugu bazaba bari kumwe namwe, kuko ntawo batereranya. Igikomeye nuko twese dusenyera ku mugozi umwe tugashika ku nyishu, cyane cyane ko abenegihugu baguma bavuga bati twebwe twagize neza, twaratoye, hama namwe nimudutunganirize. Ico twabasavye baragikoze. Natwe rero uno munsi tubafitiye ideni ryo kubatunganiriza, atakuraba nkunzi, atamwana n'ikinono, bose ku rugero rumwe, umwe wese ivyari kuriwe abironka. Sinzi ko vyumvikana. Abenegihugu ico twabasavye ca mbere baragikoze, barahagarika amahoro n'umutekano. Burya nivyo abajejwe intwaro, abarongoye abandi mu Nyamiramabi barakoze, mugabe n'igihugu ikibazo c'umutekano nyene bagifashe mu minwe, bavuga bati ntawuza kuvogera igihugu c'u Burundi. Turafise Nyamiramabi, turafise abasirikare, turafise ibishigikizo vyose. Baja mu matora, baratora neza, bigenda neza. Uno munsi rero duhamagariwe kubakorera, tubabera abasuku vy'ukuri. Nk'uko musanzwe mubizi, leta y'u Burundi yatekanije indinganizo nshasha y'intwaro mu gihugu yisunze amategeko makuru akurikira. Bwa mbere, ibwirizwa nimero 1/5 ryo kwa 16 Ntwarante mwaka wa 2023 riringaniza gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakatiye. Bwa kabiri, ibwirizwa nimero 1/18 ryo kuwa ndwi Ruheshi mwaka wa 2024 rigenga intwaro y'amakomine, aho ritomora ingene zizoja mu ngiro, na cane cane ko indongozi z'amakomine zihari uyu munsi zizogumaho gushika hashizeho izindi nzego zivuye mu matora. Ingene abakozi bahora mu makomine ya kera bazohabwa akazi, ivyerekeye inyubako n'ubundi butunzi bw'ayo makomine, hamwe n'ivyerekeye ingene amafaranga azokoreshwa. Bwa gatatu, ibwirizwa nimero 1/5 ryo kuwa 17 Ntwarante uyu mwaka turimwo risubiramwo ibwirizwa nimero 1/9 ryo kuwa 13 Nyakanga umwaka wa 2020 ritunganya ivyerekeye intwaro mu Burundi, aho yerekana ingene ibikorwa bitekanijwe ku rwego rwose kuva mu bushikiranganji gushika mu makomine n'amazone. Muri kino gihe ibikorwa bihambaye vyararanguwe, aho twovuga gutunganya amatora y'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine, ukugena baburamatari b'intara zitanu zigize Uburundi, ugushiraho abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine. Mu vy'ukuri rero iki kiringo turimo c'impinduka kirahambaye cane, kandi itegerezwa kurangwa n'ubwitonzi mu guhererekanya amabanga, mu kubisanya hagati y'indongozi, cane cane abahora mu mabanga y'ababuramatari bo baragihejeje, hasigara guhanahana amabanga hagati y'abamusitanteri n'abagomba babasubirire muri ivyo bikorwa. Tukaba dukeje, twongeye gukeza kandi abo bose bagize ico bakora kugira ibikorwa biranguke neza. Twongera dukeza abari ba musitanteri cyangwa ababuramatari bamaze kwizerwa bakaja mu zindi nzego, cane cane urwego
w'inama nshingamateka n'abandi ni uguhererekanya bavuga ko turi mu meditation ntihagire umutima usimba. Igihugu cy'u Burundi ni cyacu twese, igihugu cy'u Burundi ni icy'abarundi bose. Nyir'icyo mukuru w'igihugu cyacu yarabivuze, yarabivumereye neza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi atanumwe yogira ubwoba cyangwa amakenga. Nimba ari ibiti abavuga ibiti, sinzi ko ingene bimeze, nimba ari ibiti ni na byinshi nta n'ibyo muzomara. Twamye turavuga amategeko n'amabwirizwa ibibanza ategekanya. Tuzahava dusanga amaprofile dukeneye atanabo turonse. Byumvikana ko atari umwe yogira ubwoba kuko igihugu kiragutse by'ukuri. Ibikorwa byawe bitunganije neza, ikiringo gihejeje, ikindi gice gitangura. Kandi simpaka rero babwiye, simpaka ikiringo cyawe gihereye abari ikindi gitangura. Sinzi ko munahura. Reba santeri ba musanteri Kinyinya, Taganzwa, baheje manda y'ubusanteri n'abandi babura amatari Gitega, Makamba, Shankuzo, Karusi, byo kurongora intara byaheze bacarotera iyindi ntara. Rero namwebwe n'abandi bose ndabijeje umuntu azogira ingorane ari uko gusa yakoze nabi. Amatwi ansumira tugeze amaso nta nabi irimo, mwigejeje neza cyane Imana baheze. Banyakubaha mwese batumire bahira, nubwo biri uko intambanyizo ntizibuze, mugabo duhamagariwe kuzitorera inyishu. Tubikoranye ubuhinga n'ubwitonzi, izo ntambanyi zose zoziheza. Ndazi ko Banyakubahwa amatari baraye bagenwe, nta munovisi arimo mu bijanye n'intwaro. Mwese mwamenyereye ivy'intwaro y'igihugu. Buramatari wo utanyerera we yarasanzwe ari buramatari intara ya Kirundo. Abandi bose nabo nyene amabanga bari bajejwe, nyene ishubahiro yarabitondeye kugira bigenda uko byagenze. Hasigaye gushirako agatushe ka nyuma, mumenye ibyo byo mu ntara navyo nta kigoye kirimo. Igikomeye nuko tuja hamwe twese, akabazo kaje twagatora inyishu. Sinovuga ko ari umuhindi mushasha ihibambeho amabanga yo kurongora ibisata bitandukanye mwarimu yamaze n'imisi no kugororera ku gusa. Hariho rero intambamyi tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago, nazo zikaba ari zikurikira: itungana ry'amatungo y'amakomine yahahora. Bwa kabiri, gukurikirana imigambi ya komine na cane cane inyubako z'amazone zitarahera. Bwa gatatu, itangwa ry'impapuro n'inzandiko ndangamuntu. Bwa kane, ugutunganya hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amakomine. Ivyo ni cane cane mu makomine. Mu rwego rw'intara naho mwumvise ko ari kurabira hamwe ukungene buramatari yokora neza ibikorwa vyiwe, aturaba cane cane ko ubuzi bwose bukorera bwa leta bukorera mu ntara ukora biuraba ineza y'umwene gihugu. Mu gusozera, nagomba ndabibutse kugira kandi amabanga abarindiriye atari akazi. Yumve neza abanyamabanga nshingwabikorwa babura amatari, amabanga abarindiriye sakazi.
mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu. Twinjiye muri bishasha kandi mutanguranye navyo, tubiteze ko vyinshi. Intango nivyo yama igora, ariko nta nkeka ko ubwira bwanyu, ubukerebutsi, ubwitonzi, ubumenyi n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye. Ni kuri aya majambo nugurire ko icese iyi nama, nkifuza ko mwoshikiriza ivyiyumviro birashe bizotuma izi mpinduka mu ntwaro bera umugisha Burundi n'Abarundi. Abarundi batwiteze ko vyinshi byo bemerewe by'impinduka bijanye no gushira mu ngiro imbonakazoza nimwe bugiye kubihagararira mu ntara mu makomine. Kandi twizere ko Imana muri Bibiliya handitse ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, sivyo? Imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu, bandanye ibaba hafi, ukuboko kwayo kwabe hejuru yanyu. Ibitiri musa ntibizobura, mugabo tuzobitsinda mu izina rya Yesu Kristo.